nyuma y'umugabo witwa Kylian Mbappé no witwa Vinicius Junior. Nimugoroba umwana muto witwa Arda Guler mu rukino equipe yitwa Real Madrid ya tsindamo Celta Vigo 3-2. Uyu mwana muto w'umunya Turkiya yatsinze igitsina ku mota 33 ku mota 48 atanga passe kwa Kylian Mbappé atsinda igitsina. Bivuze ngo ku musi weje yagize uruhara mu gitsindo anatanga kandi yageze mu gitsindo ndetse anatsinda n'ikindi gitsindo. Ubwo impera ziwe ndishobora kuba zigiye gutuma uwitwa Arda Guler aba umukinnyi wifatira muri equipe yitwa Real Madrid. Gerageje kureba match yo ku munsi wejo ba equipe yitwa Real Madrid ikirakina bigaragara ko yari match bari bametrije mu minota ya mbere ariko match za kwibahindukana minota ya nyuma buriya abantu banabonye witwa Carlo Ancelotti witwa Raul Asensio Jacob Lamon ariko mu kanya gato kinyamakuru AS kimaze kuba gitangaza yuko buriya iriya match y'ikinyagoye mugabo witwa Asensio harimo ikijanye munda tirafise kazo munda ndetse n'amavumismo ni mu bintu uyu mwana muto twara Raul Asensio yaje kuri no match amaza amajoragera kuri abiri araratameze neza nkuko AS vyandika ariko bivanye nuko equipe yitwa Real Madrid na chanche mu defense yabo abakinyi bayo basa nk'abashize bose biba ngombwa ko umugabo witwa Carlo Ancelotti amwicira karamusigura amubwira ati nubwo gwaye nubwo umeze gutyo unimi buri goma gutangura mu rukino hamangaza kuba ndagusubiriza abantu barebonye nyuma y'isoko giwe Real Madrid yarigize ibibazo shutir cadre mwizamu kwa Thibaut Courtois ndwiza equipe yitwa Celta Vigo mugihe batezgera kuri standard bamwe mu basore ba Celta Vigo bateye ubwoba harimo no mwataka wabo Borja Iglesias wanashakaje ko bwanje novuga ngo urukino ntigwamuhiriye nkuko yahiriwe n'urukino rwa Barcelona mugabo novuga ngo ikintu cagiye gukora ko mugabo yitwa Carlo Ancelotti sinumva sinahura mu rukino gwitwa ko ari finale atarundi rukino usigaje ko kuja gwanira usora Daniel Ceballos umwe mu ba mediateur equipe ifise nzo kwama ndabivuga ari capable kugarda baro ari capable kuyishikana aho ushaka mu mwanya uyishakira kandi birimo ubuhinga bwinshi gusumba ubwo Jude Bellingham afise. Urya ikibazo cy'ubustar abasore kiriko kirabakorako sinzi ko mwabonye urukino ruza kurangira hari hano Jude Bellingham yaduganye baro wenyene Vini kurana go bamfa bape kuranda rw'iburyo Jude Bellingham ari mana baro birangira bayimupapuye mugabo erreur mugabo yitwa Carlo Ancelotti yakoze niyo kumva ngo nosora ego Asensio ni basohotse ku kibazo cy'ubugwayi sawa mugabo gusohora mugabo yitwara nako Daniel Ceballos vyatumye equipe ba perturbe hagati mu kibuga ukabona ngo Celta Vigo nimba basohoye Ceballos umumenyereza wa Celta agacenyiza muri bakuruma numwe mu bakinyi baramasya burya nabanye abana baba baraciye mu maya academy ya Madrid na Barcelona importe hazoja umunsi wo guhura na equipe yitwa ko atakuriyemo azafise igere yabajya bakinyi bige equipe nyene nabonye urukino rwa Valladolid na Barcelona uyu mwana yitwa Mario Marte yinjiye ni classique arabizi ati genda umwana wa Madrid mu mutwe kubitikirata bakinyi bakacumva Moriba yinjiye ari umwe mu bakinyi baje kugora equipe ya Real Madrid binatuma novuga ngo umugabo witwa Carlo Ancelotti ntangura kwibaza eske uyu munsi ko ari go rukino sigaje rukigomba kukugumana muri course au titre n'imiburi ntugirane branche ubwo sohoye Daniel Ceballos urasiganye nde mu kibuga hagati bituma mbona Celta Vigo kiramwubahuka rero no munsi Arda Guler numwe mu bakinyi Madrid yirengagije mugabo wumve ngo kumwe twamye tubigaruka ko kenshi umukinya bamwiza mu gihe ariko arahabwa umwanya Lamine Yamal muzo wa Barcelona bomwicaza bakamwicaza umwaka wose bakamwicaza ugira kabiri bagaca baduza kakana kitwa kakana ko muri B kakana bakunda gukoresha muri presezo kitwa gute Toni Fernandez agaca afatisha Lamine Yamal tucatumwibagira kubera ikintu yahawe umwanya mugabo Arda Guler wewe umwanya wose yahawe yagera convinka buhoro unamuzira bigeze hahandi Madrid ntanguvu igifise so kwisangira ikigwanira ibikombe byose bishoboka kandi izo nguvu hariho utifashishije ari kuzitanga no muzinemera ko yahindutse physiquement umusore ameze neza technique ya Arda Guler yo nitwo ikonta ko cyane numwe mu bakinyi Madrid ifise
bafise technique iteye ubwoba rero no muzi guhabwa umwanya akaba ari ko akora bino jewe nashaka mbona kwiki ari kimwe mu bintu bimuvugira ko Madrid igomba kuzokonta kuri no musore gusomba ibindi bintu vyose Ancelotti yaramwishe agenda garuka ku kintu kimwe bwa mbere umwana arafise impano yo kwitwa umukinyi wa Real Madrid ico ni kimwe kabiri Madrid ni equipe iri kirahindura structure cyangwa se inyubako zayo uburyo yakina uburyo bw'imikinire nkuko The Athletic yamaze kubivyandika bivuga ko Carlo Ancelotti buri yamaze kwemezanya na equipe ya Real Madrid kwagiye kwayisohokamo nyuma ya saison irangiye muri 2024 na ko saison ya 2024-2025 birumvikana ko ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu bivuze ngo ibi wavyari maze iminsi bivuga ko ashobora kujana na equipe muri Mondial de Club ishobora kuba bisa nibirangiye kuko yamaze kwemeza na equipe ya Brazil wanashima kuyerekezamo n'umumenyereza cyangwa nk'umuselectionnaire bivuze ngo equipe ya Madrid dufatiza inkino zibiri umugabo yitwa Carlo Ancelotti akinye mugabo akazikina tubonye ugwego rw'umwana yitwa Arda Guler dufate match ya Super Coupe nako ya Copa del Rey kuri finale muri kwa Arda Guler yinjiye abatari bake batabibona babona umenga ni risk mugabo yakinye match iteye ubwo atangana aterana corner yavuye mu gitsindo cha Orieja nico amenye chagira kabiri kuri equipe ya Madrid ariko kandi umwana akinye match iteye ubwo imbere ya equipe ya Celta Vigo igisindo na assist mugabe ikintu ncangaruka ko niki Madrid mwibuke kubice byinshi kwijana umwana yitwa Rodrigo Gozar kasohoka muri equipe ya Real Madrid bisa nk'ibiko bira atagihindutse bisa nk'uko umenga bifisa amayigo menshi gusohoka gusomba kwa Goma bivuze ngo Madrid igomba kwisanga ibi bintu byo gukinisha Mbappe na Rodrigo na Vini bitari ko birabahira ahubwo bagomba kugaruka muri system ituma bakinisha abakinyi benshi bo hagati muri abakinyi benshi bo hagati mu kibuga twabigarutse ko kenshi twavuga ati mbega Jude Bellingham bujya kina ari forme muri récupération ari forme mu gucenga mugabo qualité de passe yanyu kure mu buryo buva mu gitsindo biragoye bivuze ngo visi Arda Guler ashobora kure mu buryo buva mu gitsindo aronderera Mbappe Vinicius yagucenga akamenya ati ndatsinda mugabo kandi ibitsindo natsinze Mbappe arahari ariko kandi Arda Guler nka touch mu numero 10 ugomba kwitega chaque fois ko atanze assist 3 yaronse n'igitsindo bivuze ngo uyu ashobora kuba mu bakinya ashobora guhindura ishusho y'ibintu bya Real Madrid no munsi bakena umenyereza yitwa Xabi Alonso nyuma yo kurondera Jurgen Klopp bigasanga ko byanka kimwe mu bintu bavansa no guhindura uburyo bw'imikinire bwabo bivuze ngo Madrid igomba ko equipe ikina igomba ko equipe ikina no mwanya mwiza w'abakinyi nk'aba bafise imana en plus abakinyi bafise imana ariko kandi muri system ishobora kumworohereza cyane cyangwa mediateur bane harataka Vini na Mbappe ariko muri median twamaze kubona ko role y'umugabo witwa Jude Bellingham yamaze kubihinduka Jude Bellingham arakina muri median ya Los Angeles yitwa ko bangabanga n'utwa Federico Valverde Chouameni inyuma yabo Chouameni ari warabana n'akara kitwa Arda Guler ko kazoka kwakina inyuma y'uwitwa Mbappe na Vinicius Junior bivuze ngo hano Madrid uvize median irimo Bellingham irimo Arda Guler irimo Chouameni irimo Federico Valverde wibuke ngo umwana yitwa Eduardo Camavinga yaravunitse ashobora kuba mu backup mwiza hagati mu kibuga wibuke ngo Brahim Diaz ashobora kuba mu backup beza muri ico kibuga nyene bivuze ngo Madrid ishobora gusubira kurondera ya fraîcheur physique ndetse na kakazoza ka equipe ya Real Madrid à long terme na cancan ifashishije aba bakinyi bacitwa ko bagize gute bakiri bato yama bricolage bwa mbere bakayavamwo please yuko equipe igomba gukina ibi bintu twarabivuze kenshi Madrid nizo nigomba kuba mu bintu byuko ihura na Celta Vigo igasafaringa ihura na Almeria igasafaringa ihura rekusafaringa wowe na equipe itembereza umupira kurusha mugabo no muzi statistique mana kintu cyo tumumbwira ko Madrid kuri position de la balle dakina na Inter do Milan dakina na Atletico Madrid dakina na Liverpool inanigwa kuyirusha umupira na kimwe kimbwira ko position de la balle Madrid wowe ugomba kutayikonta ugomba kuyikonta kuko niyo nyubako ya equipe ya Real Madrid rero no mwana avec imano yiwe guhindura inyubako za equipe ya Real Madrid kaba equipe kina guhindura umumenyereza guhindura system n'ibindi bigiye bitandukanye nimwe mu bintu biza bihamaye yitwa Arda Guler na cancanje ku bwanje ko nakiduta ku bushobozi bwiwe ahubwo kudakina kwa Arda Guler nico gitangaza kuri je gusumba gukina kuko niteze kazoza kadasanzwe Arda Guler mugakina umupira gusumba uko kuntu hama ibihuwa ashaka gufata ari karakina bimusora kuko no muzi yaba yarasotsa kizanga muri equipe mu mwanya nka numero 10 no mubakinyi beza ko jewe tutazofatiranya umukinyi kanaka ngo ni kubera ngo ataha umwanya muri equipe sinje kumugereranya na Jude Bellingham ariko na Jude Bellingham muri Borussia Dortmund imbere yuko azi Madrid yari umukinyi afite profili bayabaye nivyo yaraje gutogwa nk'umukinyi yaranze umwaka mu gihugu cy'Ubudagi batanatwaye championa iriya sezo yanaje yabaye igihanga iriya sezo imbere yaho gatugiye kwa sezo imbere yaho ariko mwana Jadon Sancho yari umukinyi asanzwe par rapport ko Arda Guler tumubona ibuka Florian Wirtz imbere yuko umugabo witwa Xabi Alonso afata equipe yari umukinyi asanzwe mugabo no munsi ni mu numero 10 do classe mondiale burya rero karite z'aba numero 10 ziratandukanye nimba Madrid yaratunze Luka Modric nko mu numero 10 ikanatunga na Ozil
attention na Ozil Luka Modric yabaye muri equipe yagize six mugabo bwa materi ya contribution ivyo batanze mu kibuga Ozil ateye ubwoba Mesut Ozil amasisi yari yatanze ibitsindo yarabitsinze nimero 10 mwiza ni karatsinda igitsinda ariko ni wa mukinyi urukino rugenda uko wenye nashaka yari yanturukino muri angle arushakamo mu mwanya wiwe Ozil yabaye muri equipe yakagombye gukina cyane gusumba iyo Modric yabayemo ko iyo Modric yabayemo ni style ya Liverpool nuzobona Soboslai ari form masiste buri mwanya ariko uzobona Soboslai anyaruka atera cyane mu igori akorera kuri ritme ya equipe ni cyo kintu ndiko ndavuga rero muri ramana itwara Arda Guler ateguwe ni umwe mu bakinyi bafise qualité de passe mbo nimero 10 novuga ngo basigaye kuri inosi bafise qualité de passe iteye ubwoba ikibazo ni iki ariko ategurwa gute ariko ategurwa nani Manchester tuziheruka muri La Liga byamuvugiye biragoye kuzobona ariko bibiri na assist zibiri muri Manchester biragoye kuzobona umwana ariko arakina match yitwa Arda Guler ngo aburemo assist biragoye kuzobona basi n'imiburi match zitatu nshobora kubura igitsindo na assist no bakinyi Madrid harimo n'urukino rwa finale ya Copa del Rey afise ibitsindo bibiri na assist zibiri kandi muri izo yatanguyemo zibiri urunda kiri 35 asubiri ni umwe mu bakinyi bafise ikintu citwa amakudo pied arrêté ateye ubwoba bigoye ko ubona corner zibiri canke zitatu niba biri bwo Madrid toyitsinda ubone gusa ko habaye ihungabana muri equipe adverse rero ibi byose ni bimwe mu bintu vyo gukorerwako kuko zinibaza ngo muzi ngo mwana cyo muhereza Guardiola takaje Kevin De Bruyne sezimo zibiri Arda Guler cyo dutangura kumona ku rugero do classe mondial wo mushira kwa Arteta yo bataka Odegaard dabi ni niveau ya Martin Odegaard Odegaard yateguwe kwa Arsenal dafise no niveau ya Guler arimo mwana gusa babonywe imana bafise yo talent Norvege Madrid iramuzana agatizwa za Vitesse agatizwa za Real Sociedad bibuka ko ariko Real Sociedad bavugwa ko agiye kugaruka Madrid Pepe Guardiola ntacho takoze yamurondeye kenshi gashoboka muri equipe ya Madrid ariko birangira yisanze ibaze Guler kino no mupira muri Paris Saint-Germain tunze Vitinha na Neves na Fabian akaronka umwanya wa Fabian gusa nk'imatch zigera kuri zibiri ko zimaze gukunda hagati y'abana baba Portugal niyo utangura kubona Arda Guler no mu numero 10 wa vrai ibyo nivyo byabuze kwa Madrid vyanse ko mwana ategurwa mugabo ni umwe mu bana bafise uruvugiro banashobora no kutuma yazizi ntunganya ikintu citwa kongera amasezerano Rodrigo canke kumurekura bikunda gusumba ko Rodrigo yohaguka yazizi ntunganya mbiza equipe Rwanda ya talent individuel gutanga ya masitse gutsinda ibitsindo wanabivuze neza imipira y'imiterekano aba makorne aba makufra nindi quartier bayongeye muri equipe ya Madrid ni ivyo rero kuwitwa Arda Guler ko kandi bagomba gukina equipe zo ifise Arda Guler ifise Trent Alexander-Arnold utunze Jude Bellingham utunze Chouameni utunze Mbappé ugomba gukina nuko ipanzele kuri Arda Guler ndetse na equipe yitwa Real Madrid no kuri El Clasico ariko Landry mbere